сейчас попробую. Опа! Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahire muri kwikana muri mpano z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru hariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, ndetse muri ano makuru turababwira havugwa ku mugabane wa Buraya, ndetse nyene muri ano makuru turababwira ayavugwa mu gihugu c'Ubuhinde aho indege y'igisirikare y'Ubuhinde ihejeje kugira isanganya. Turababwira n'ayavugwa ku mugabane wa Amerika, ndetse turababwira n'ayavugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo muze murakurikirana amakuru n'ibiganiro vyizewe neza bica kuri channel yacu. Kaze muri ano makuru. Nkuko twari tubabwiye rero amakuru yacu reka numuri tuyahere ku ntambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Ku munsi w'156 intambara itanguye mu gihugu ca Ukraine muco Urusiya habwise special operation, n'ubu rero hirabandanya aho iboneka ko atani ishaka ku mpande zose zibiri zo guhagarika ino ntambara rihari. Intambara rero hirabandanya aho iboneka muri kino gihe igihugu c'Urusiya kiriko kiratera intambwe cane gose mu karere ka Donbas region, ndetse no hakurya kano karere aho biboneka ko kiguma igihugu c'Urusiya gifata ibisagara buri kanya ku kindi. Igihugu rero c'Urusiya n'ubu nyene cakoze ibitero vyinshi cane gose mu turere twishi two hakurya muri kano karere ka Donbas region. Nyuma yaho igisirikare c'Urusiya gifatiye akarere kose ka Kherson, aho igisirikare ca Ukraine cari camenyesheje ko kitazigera cemera guheba kano karere ka Kherson, kuko kano karere ka Kherson niko igihugu c'Urusiya gishobora gukoresha mu gutera ibindi bisagara. Bikaba biboneka rero ko igisirikare ca Ukraine cavuye kinanirwa, maze kano karere kabagwa mu minwe y'igisirikare c'Uburusiya, maze igisirikare c'Uburusiya kikaba catanguye gukoresha kano karere mu gutera ibindi bisagara. Aho rero igisirikare c'Uburusiya cateye imisire byinshi cyane gose mu turere nko mu karere ka Chinova, ndetse no mu karere ka Kharkiv, ndetse no mu karere ka Mykolaiv. Aho rero hano hose bitaramenyekana ivyononekaye, ariko mu karere ka Chinova bivuga ko ngo bahari abantu bashika 5 bapfuye muri kino gitero. Hino bitero byose rero bikozwe n'igisirikare c'Urusiya, bivuga ko ngo coba kino gisirikare muri buno buce kimaze kubatera imisire zirenga 25. Cyose ko zino misire zose zatewe zivuye muri kano gace ka Kherson, ariko ngo hariho nizo zavuye hafi y'urubibe rwa Belarus, igihugu ca Belarus gihana urubibe n'igihugu ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga nyene rero ivy'intambara, nubwo rero igisirikare ca Ukraine kimaze gutakaza kano karere ka Kherson, ndetse biboneka ko Uburusiya bugiye gukoresha cyane mu gutera ibindi bisagara, ariko rero igisirikare ca Ukraine kimesha ko naco caciye ibiraro biva muri kano karere, aho rero ngo bishobora no kugurana n'igisirikare c'Uburusiya ko cambuka ngo kirenge kano karere. Umukuru w'igisirikare ca Ukraine yamenyesheje ko ngo igisirikare ciwe cahise gisambura ibiraro byose biri muri kano karere bifatanya ibindi bisagara bikurikira uvuye muri kano karere. Ngo birebe kukaba ari kwirinda kugira ngo igisirikare c'Uburusiya ntikijabuke kano karere, ndetse abasirikare benshi ba Ukraine kaba babonetse hakurya kano karere bariko biyegeranya kugira ngo bashobore kuraba ko bogaruza kano karere igisirikare c'Uburusiya kimaze gufata muri kano kanya. Aho biboneka rero ko intambara zikomeye cyane gose muri kano karere, ndetse Uburusiya biboneka ko buriko burongereza ingufu cyane gose nkuko biriko biramenyeshwa n'abakurikiranira hafi ino ntambara. Biboneka ko Urusiya bufise ishaka yo gufata ibisagara byinshi muri iyi minsi yavuga. Biboneka ko ingufu z'igisirikare c'Urusiya zibandanya ziyongera buri munsi. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga nyene hano makuru yo muri kano karere ka Ukraine, Perezida Zelensky wa Ukraine uno munsi yishikiye ku kivuko ca Odessa ari kumwe na ambasaderi wo mu burengerazuba, ambasaderi aserukira aho burengerazuba muri kino gihugu ca Ukraine, aho bagiye ku kivuko ca Odessa, aho rero ingano zigiye gutangura gushoka ku isoko mpuzamakungu zivuye kuri kino kivuko ca Odessa. Tubutse ko Uburusiya bwari bwateye za misiri, ariko rero ikivuko kikaba cyasubiye gusanurwa gishobora gukora. Perezida Zelensky hari kumwe n'abasirikare benshi yishikiye kuri kino kivuko ca Odessa, ndetse kino kivuko ca Odessa gikunzwe gutegwa ko n'igisirikare c'Uburusiya. Igisirikare c'Uburusiya rero no munsi kaba kitakoze igitero na kimwe muri kano karere ka Odessa, aho rero Perezida Zelensky yahashitse akayamenyesheje ko ngo igihugu ca Ukraine cari citeguye gutanga ingano ku isi, ngo ahubwo cari kirindiriye ko cohabwa umurongo n'ibihugu vy'uburengerazuba bisanzwe bifasha igihugu ca Ukraine, ngo maze rero igihugu ca Ukraine kigatangura gutanga zino ngano. Akamenyesheje ko igihugu ca Ukraine ngo
cizera gufashanya n'ayandi makungu ngo kandi ko igihugu ca Ukraine cishimiye kuba gishobora kuba kigishoboye no kugaburira ayandi makungu ibindi bihugu vyo kwisi ngo no mu gihe kiri mu ntambara kirimo. Akabamenyesha ko ngo igihugu ca Ukraine ciyemeje gukomeza gutanga ivyo byose gifise kugira ngo gisangize n'abandi gisangizwe n'abatuye isi. Bikaba ari ibyishimo ku gihugu ca Ukraine. Ya n'amajambo ya Perezida Zelensky yavuze hari muri kino kivuko ca Odessa. Ubwato bwa mbere bukaba bwamaze gupakirwa ingano ndetse ubu tuvugana hano makuru bukaba bushobora kuba bwamaze kuva muri kino kivuko ca Odessa bwerekeza iyo ingano zigiye mu bihugu vya Buraya taramenyekana neza igihugu bigiyemwo. Rero ingano zikaba ngo zigiye kuboneka kongera kuboneka ku isoko mpuzamakungu. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga rero hano makuru yo muri kano karere, umushikiranganje imigenderanire w'Uburusiya n'ayandi makungu Lavrov akaba yagiranye ikiganiro kuri telefone na mugenzi we Secretary of State wa Amerika Blinken, aho rero ngo baganiriye kubijanye nuko igisirikare niko igihugu c'Uburusiya ngo corekura abafungwa basanzwe bafungiwe mu gihugu c'Uburusiya. Aba nabo akaba hari Wilbur Stan ndetse na Jean na Paul Weyane basanzwe bafungiwe mu gihugu c'Uburusiya. Bakaba barafatiwe abo bose muri Ukraine araba masenari. Igihugu ca Amerika naco kikaba cemeye gusubiza umukinyi wa NBA cafashe kimwagiriza kuba umuspayi w'igihugu c'Uburusiya. Aba rero hariko rero nubwo bino biganiro bagiranye, Uburusiya ntiburemera kurekura abantu bafungwa bano masenari bafungiwe mu gihugu c'Uburusiya. Ndetse ibindi Blinken yamenyesheje aho yari kumwe na ambasaderi w'Ubujapani ndetse na ambasaderi nyene aserukira uburengerazuba muri Ukraine. Akaba amenyesheje Blinken ko ibindi bavuganye ngo ari uko Uburusiya bukomeza kubahiriza amasezerano bwasinyaniye n'igihugu ca Ukraine yo kureka ingano zikava mu gihugu ca Ukraine zikagenda ku isoko mpuzamakungu, aho ngo Lavrov yamwijeje ko bagiye kubyubahiriza. Ndetse akaba yanamenyesheje ko ngo ari naco gituma Amerika yari yanditse umuambasaderi kuja kwirabira ko igikorwa cyo gutwara zino ngano ku isoko mpuzamakungu gitangura. Akaba yanamenyesheje ngo akaba yavuze ko yamumenyesheje kandi Blinken akaba yamenyesheje Lavrov ko ngo igihugu ca Amerika n'ubu kigihagaze ko igihugu ca Ukraine igihugu c'Uburusiya cyo hagarika intambara muri Ukraine vuba na bwangu. Ariko rero bakaboneka ko ngo n'ubu igihugu c'Uburusiya kitari tayari kuba cyo hagarika intambara mu gihugu ca Ukraine. Ndetse ngo yaho yanamenyesheje Blinken ko babona ko igihugu Perezida Putin afise inyota ahubwo yo gufata ibisagara byinshi cyane rwose muri Ukraine ngo bishoboka. Akaba yanamenyesheje ko ngo Uburusiya ngo nibutahagarika intambara muri Ukraine ngo Amerika n'ubundi ngo yiteguye kubandanya ifasha mu guha ibigwanisho igihugu ca Ukraine kugira ngo kivune ibitero igihugu c'Uburusiya kiriko kiravuga ngo. Ariko rero akaba yanamenyesheje ko ngo igihe cyose ngo Uburusiya bwa bufise ico bushaka kuganira na Amerika, yaba Blinken ndetse n'abandi ba diplomate bari bose mu gihugu ca Amerika, ngo igihugu ca Amerika imiryango iruguruye ngo kiriteguye igihugu ca Amerika igihe cyose kwama kiriko kiraganira kuri ibyo byose bishobora gufasha isi. Ndetse akaba yanabwiye igihugu akaba Blinken ngo yanamenyesheje Lavrov ko ngo Uburusiya bwobandanya bwubahiriza inshingano zabwo bwemeje ku bijanye n'umuryango mpuzamakungu ONU, ngo bigakurikiza amategeko yose n'amabwizwa yose agenga umuryango mpuzamakungu ONU. Igihugu c'Uburusiya cyasinye ko ibirengo biri mu byo Blinken yaganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Lavrov, aho atavuze nawe ibyo Lavrov yamubwiye. Ndetse akaba yavuze ko ibindi baganiriye ari ibanga atari ibyo ngo hita ashira mu binyamakuru muri kino gihe. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero reka tubandanize n'ubundi hano muri kino gihugu ca Ukraine. Nkuko mubizi rero igihugu ca Ukraine kiri mu ntambara ikomeye cyane hagati yacu n'igihugu c'Uburusiya. Nkuvuga rero ko ahari intambara n'abapfa ari benshi cyane gose. Rero uno musi twabahitiye mu kubereka uko bigenda iyo abanya Ukraine bariko barahamba abasirikare babo babaguye ku rugamba. Twibutse ko abasirikare benshi cyane gose bamaze kugwa muri no rugamba, y'abakiri bato ndetse n'abasaza ni benshi cyane gose bamaze kugwa muri no rugamba. Uno musi twabahitiyemo urupfu rwa vuba
umusirikare w'umunya-Ukraine w'imyaka 23 yapfiriye ku rugamba mu karere ka Kharkiv aho yahitanywe n'amamisire y'igisirikare c'Uburusiya cateye muri indwi iheze muri kano karere. Umusore rero yapfiriye ku rugamba akaba yitwa Ivan Yetvishenko, akaba rero yarahambwe ku munsi w'ejo ahambanywa iteka aho yahambwe mu muryango wawo ahavuka mu burengerazuba bw'igihugu ca Ukraine. Umusore rero akaba nkuko twabibabwiye yaguye mu karere ka Kiev aho rero yahitanywe n'amamisire y'Uburusiya yatewe muri iyo ndwi iheze n'igisirikare c'Uburusiya. Ni murabe rero ko bigenda aho abanya-Ukraine bashingura ababo buri munsi n'amarira menshi n'agahinda kenshi bibaza ati mbega tuzotabarwa ryari intambara y'Uburusiya izohera ryari, bakabura inyishu bakabura ubaha inyishu yuko intambara izohera. Birababaje cyane gose ubonye ukuntu barira bakabura uko bari bugende. Twibutse ko aha twabahitiyemo aya maziko y'umusore w'imyaka 23 yagiye mu gisirikare ndetse aho bivuga ko yarasanzwe ari umunyeshure maze yaza kwambara umwambaro wa gisirikare aja ku rugamba nyuma yaho abonye igihugu ciwe ko giterewe maze rero akaba yaraguye ku rugamba. Ubu rero n'umwe muri benshi cyane gose bamaze kugwa kuri no rugamba mu gihugu ca Ukraine. Umuntu wese rero ashobora guca yibaza mbega intambara ya Ukraine n'Uburusiya izohera ryari, mbega izohera ihitanye abanya-Ukraine bangana gute. Twibutse ko ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare ndetse n'abasivile ba Ukraine bamaze gupfa muri iyi minsi 156 intambara ya Ukraine n'Uburusiya iboze. No kuvuga ko tugeze mu kwezi kwa gatandatu intambara ya Ukraine n'Uburusiya iriko iraba, ariko rero ntabwo bapfa ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande rw'Uburusiya naho nyene barapfa. No kuvuga ko ubukurikira tuzobereka mu ruhande rw'Uburusiya naho uko bigenda bariko barashingura ababo nyene babaguye muri zino ntambara, kuko muri zino ntambara zigwamo abantu benshi cyane gose, ndetse aho bivuga ngo uyu mubiri umuvyimba w'umusore yaguye kuri no rugamba no kugira ngo umenyekane nuko barenze gupima DNA kuko ibi misile hamuguye ko yari yankirije muri we yari yaratukumbira maze aho babonye amagufa baza gupima niho bashoboye kumenya umuryango yaravukamo umusore. Turabandanya nano makuru yacu nyuma y'inkuru ibabaje cyane gose. Tuve rero mu gihugu ca Ukraine tugende mu gihugu c'Ubuhinde. Igihugu c'Ubuhinde gihejeje guhura n'isanganya rikomeye aho indege ya gisirikare y'igihugu c'Ubuhinde ya MiG-21 ihejeje gukoroka. Indege ikaba yarimo abapiloti babiri maze rero abapiloti babiri bose bakaba bahise bapfa. Indege ikorokiye hagati mu burengerazuba bw'igihugu c'Ubuhinde mu karere kitwa Rajasthan. Aha akaba ariho iyi ndege ihejeje gukorokera. Tubutse ko iyi ndege rero ngo biboneka ko zino ndege za MiG-21 ziriko zikoreshwa n'igisirikare c'Ubuhinde zikunze kugira amasanga cyane. Izi ndege zikaba hari indege za kera ndetse ibihugu byinshi cyane bitakizikoresha cyane ibihugu bitunze byazihebye. Izi ndege zari indege zakoreshejwe na Soviet Union mu gihe bari mu ntambara ya kabiri y'isi, ariko rero murumva ko zikiri ku isoko, ndetse igihugu c'Ubuhinde kikaba cyatanguye gukoresha zino ndege mu 1963. Murumva ko haheze imyaka myinshi cyane gose zino ndege ziri mu gisirikare c'Ubuhinde. Mu mezi rero hashika 20 aheze indege za MiG-21 z'igihugu c'Ubuhinde zishika 6 ziramaze gukoroka zihuye n'impanuka nyene z'ubuhinga bw'ivyuma, kandi izi ndege rero zose zikorotse ababa zirimo bose bagahita baca bapfa, nkuko twabikuye mu cegeranyo c'ikinyamakuru The Gravitas cyo mu Buhinde nyene kimenyesha ko zino ndege Ubuhinde bwari bukwiye nubwo zino ndege zizimbutse yaba ndetse zoroshe no gukora serivisi, ariko rero Ubuhinde bwari bukwiye kuraba zino ndege zashaje bukazisubiza ko zino ndege ziboneka ko zisigaye zikoreshwa n'ibihugu bikenye cyane. Tubutse ko igihugu c'Ubuhinde kitari mu bihugu bikenye cyane ugeranije na budget y'igisirikare c'Ubuhinde gikoresha muri kino gihe, aho budget y'igisirikare c'Ubuhinde yiyongereye hafi inshuro 3 ugeranije no mu myaka 10 iheze. Isanganya rero rikaba ryabaye abapilote babiri bari barimwo, ndetse indege ikaba yari yo mu gisata kijejwe kwigisha indege za gisirikare. Abasirikare mu Buhinde akaba bahise bitaba Imana. Turahojeje rero umuryango wabuze. Turabandanya nano makuru yacu tuve muri isanganya Umuhinde zimbere ahantu.
tuvuye mu Hindi rero reka dusimbire mu gihugu ca Amerika twivuga nyene ivy'amasanganya rero muri Amerika abantu 8 bapfuye abantu 8 bakaba bahitanywe n'ivyago vy'ihindagurika ry'ibihe aho mu karere mu ntara ya Kentucky aba bantu imyuzure yahateye cyane kubw'imvura nyinshi cyane gose imaze imisi igwa tubutse ko muri Amerika amaze imisi hagwa imvura nyinshi mu cyo bumwe ari naho akabaduka imiriro myinshi cyane gose ibi rero n'ivyago vy'ihindagurika ry'ibihe aho Amerika ndetse izamenyesheje ko igiye gukoresha hafi imiliyaridi 3 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo igwane n'irihindagurika ry'ibihe biboneka ko Amerika iri mu bihugu bigeramiye cyane gose n'ihindagurika ry'ibihe rya hato na hato muri umwaka akaba igihugu ca Amerika carageramiye cyane gose n'irihindagurika ry'ibihe buramatari rero wa Kentucky akamenyesheje ko yamaze kudeklara state of emergency canke nk'igihugu kiri mu vyago itegeko ryemeza ko ino ntara iri mu vyago bikomeye cyane gose aho yavuze ngo yabikoze kugira ngo amahera yo gutabara aboneke ndetse na leta nkuru ya Washington itange amahera yo gutabara abari mu vyago aho buramatari yamenyesheje ko yahise arungika ubwato bwa gisirikare muri kano karere kaguyemo bano bantu bahitamwe n'imyuzure ndetse akarungika n'indege zo kuroba abantu baba bakiguye bakiri bahize mu myuzure aho bavuga ngo bano bantu 8 bapfuye ngo barashobora kurenga ko igihe imyuzure yo imaze guhera ndetse bamaze gukwiragira ahantu hose hatewe n'iyo myuzure tubutse ko amazu menshi yahitanwe n'ino myuzure ndetse n'abantu benshi rero bakaba bakiri muri ino myuzure batarashobora kurokorwayo ibirero bihejeje kuvugwa na buramatari wo muri no karere ka Kentucky kahuye n'ivyago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabandanya nano makuru yacu amakuru yacu rero reka duve muri Amerika tuze ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Afrika rero dushitse mu gihugu ca Kenya mu gihugu ca Kenya ho giye kwa matora azoba itariki 9 hazukwezi k'umunani kuvuga ko hasigaye imisi mike cyane gose kugira ngo amatora abe muri Kenya abiyamamaza rero abeganwa cyane gose bakomeye cyane ni babiri no witwa Raila Odinga ndetse no witwa William Samuel Ruto asanzwe yicegera cy'umukuru w'igihugu ubu rero Raila Odinga asanzwe ashikiwe na president hari Uhuru Kenyatta ni mu gihe imyaka 10 Perezida Uhuru Kenyatta yarayimaze afashwa na William Ruto nk'icegera ciwe ndetse yaranamwemereye ko nyuma yuko azorangiza manda ziwe zibiri azohita nawe amushigikira agatwara ariko rero kabiboneka ko ubu badahuza na gato ndetse aho rero ubu bwavuba ku munsi w'ejo uheze bateranya amajambo aho Perezida Uhuru Kenyatta yari yagendeye mu ntara William Ruto asanzwe avuka mu ahitwa Rift Valley akaba yamenyesheje abanyagihugu bo muri kano karere ko badakwiye gutora na gatoya William Samuel Ruto asanzwe cegera ciwe ngo kubera ngo afise ishavu ryinshi ngo kandi ngo biboneka ko ngo ataratuza ngo kwiye kubanza ngo kwigira kuba musumba ngo maze rero akazongwa akaba ngo yizo kwitoza ngo yo togwa hanyuma ngo mu gihe ngo ishavu ryo bajyagabanutse ibi rero bikaba byateye ishavu ryinshi cyane n'ubundi William Ruto aho yahise amwishura amubwira ko ngo niba ashaka kugira campaign zo ashigikiye ngo nazigira ariko adakoresheje izina ryiwe ndetse akabavuze ngo yumvise ko ngo amugabisha ngo yumvise ko uperezida Uhuru Kenyatta amugabisha ngo ariko rero ngo niba ngo ashaka ngo ineza ngo avavanwe nawe ngo murekere ngo rekane n'ivy'amatora rero biboneka ko ivyo guterana amajambo muri Kenya bitanguye gutera ubwoba abantu bivuga ko ngo nivyo byateye ibyago mu 2007 aho habaye ukwicana muri Kenya inyuma y'amatora yabaye ico gihe ndetse akabiri byanatumye Raila Odinga ico gihe aba minisitiri wa mbere aho yari yasangira ubutegetsi no witwa ko yari yatsinze amatora Mwai Kibaki naha rero duciye turangiriza amakuru ku matora y'igihugu ca Kenya mwakoze abayakurikiranye mwese mushigare kugira ibihe byiza Imana shigare kwazema tubutsa kugira sabone canke kugira subscribe ndetse na like na share na comment mwakoze mugubwe neza mu bajyanye no mu bandi